Scovia wewe umva we aronderana n'amajambo y'umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza hari amajambo ahora ashikiriza bien sûr que oui atanga umuco abasirikare bari muri Congo bari muri za Centrafrique bari muri hehe atanga umuco akavuga ati igisirikare cy'u Burundi gihagaze uko uyu Scovia rero system arimwo guys muyimenye muyitahure ni ya system yabani yo mbare na ya system yaba Pacifique nahazwe yesime yo gukerageza kugumura abene gihugu nta kindi ikintu kimwe mumenya abarundi nayo mpamvu nka Son Excellence rya jambo yavuze ati mukazoca muri Kongo razoca mu Kirundo ko arazineza ko na leta barari agomabwira ngo urumva ngo uratera ubwoba umva ngo twe bimeze ukomeza uko ariko oya kabisa oya bani yombare nta n'igisirikare bafise uburundi twebwe kabisa ntituzigera dutwagwa n'abantu tudasangiye igihugu kabisa twebwe turaba patriote. Aha uno musi rero guys ngomba ndababwire umuntu yitwa Scovia. Scovia umunyarwanda n'ukuri novuga neza yuko ngira ryo bari nk'ijya mbere ngira ndamuvuge ko kuko ari ikiganiro nabonye ariko aravuga kuri guverinoma y'u Burundi n'abasirikare b'u Burundi ukungene ngo batabona ngo ibiziga by'abasirikare b'u Burundi ngo ivy'aba M23 ivy'aba abandi ngo biboneka urumva jare je ngoma ndamwishure gatoyi. Urabona Scovia ikinakwiye gutahura niki urabona igisirikare cy'u Burundi cyagiye muri Kongo kugarukana amahoro n'umutekano nkuko Burundi bora bugenda mu bindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuko igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare cya mbere gikomeye cyane gikaze cyane kinateye n'ubwoba cyane kinatinyitse cyane. Scovia wewe umva we aronderana n'amajambo y'umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza hari amajambo ahora ashikiriza bien sûr que oui atanga umuco abasirikare bari muri Congo bari muri za Centrafrique bari muri hehe atanga umuco akavuga ati igisirikare cy'u Burundi gihagaze uko uyu Scovia rero system arimwo guys muyimenye muyitahure ni ya system yabani yo mbare na ya system yaba Pacifique nahazwe yesime yo gukerageza kugumura abene gihugu nta kindi ikintu kimwe mumenya abarundi urabona mu Rwanda harakajagari urabona muri Kongo harakajagari ariko Burundi na Tanzania ni bihugu bitekanye sivyo kubera iki ingabo zirafite akazi zijejwe gukora ingabo zirakora akazi kazo umumenyesha makuru nawe arakora akazi kiyo kubumenyesha makuru ariko ntakwiye kugumura abantu kubamenyesha ngo ibingo urumva ngo vyagenze uko ngo abantu ngo bishwe ngo bangana kuruko hari umunsi naherutse kumviriza Pacifique nahazwe message yari karatanga muri audio yari kavuga ngo abasirikare bo Burundi ngo nibakigenda ngo bagitinya ngo kuja ngo mugiso ngo kugwana baguma batinya kugira ngo baguma baja ngo kwicwa muri Kongo. Uyo n'umurundi guys Pacifique nazwe n'umurundi ari kumviriza message ngene karayitanga ngo nababimaze gupasiona ngo bariko barasaba kuja ngo bariko barasubizwa mu gisirikare kugira ngo bajanwe muri Kongo ngo gupfirayo. Eske umusirikare agiye ku rugamba ntabazi ko agiye gufata nke gukiraga guys niyo bavuga ati jewe no fuma mfira igihugu kuko amaraso yanje nataseseka kubw'igihugu azorigatwa n'imbwa. Abasirikare ivyo bintu barabizi rero mu bisanzwe uyo Scovia wewe akeneye yama message avuga ati ngo igisirikare cy'u Burundi ngo kirahoneye muri Kongo no ama video turayabona araboneka aragaragara urona neza yuko ingabo z'u Burundi zihagaze neza cyane arizo zigaruka no kudefanda abakongomani bariko baragirirwa nabi aribo bagaruka kuba defanda bagasubiza ibintu ku murongo kandi mwibuke neza yuko na mbere ni vyigoma na hehe bafata ba M23 igisirikare cy'u Burundi cyayi mu kigwa nabo bakongomani nyene gusanga aho bafashe bahashinze position baciye
babakongone baciye biruka batewe urusoro rumwe bakaca biruka nk'igisirikare cy'u Burundi cyo gisirikare cyaseruka ibintu bigafata inzira bikaja ku murongo. Okay, Scovia rero wewe yaragarutse cyane muri iyo video nabonye, yari karagaruka cyane ku majambo Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yariko arashikiriza kuri RTNB, katanga kuri RTNB no kumbonesha kuri zigiye zitandukanye. Gaspard Baratuza video yiwe niri hafi cyane, ariko yari karashikiriza avuga ati igisirikare cy'u Burundi kimeze neza cyane, abakomeretse ntabwo ari vya grave, ariko kandi nivyo kabisa ko hari n'ama message duhabwa muri Kongo batubwira ati abasirikare b'u Burundi vraiment aba nibo bapfa cyane gose. Urumva nibo bapfa cyane, abakongomani nabo na ma technique bazi benshi, kuko igisirikare cya Kongo cyo kiza kugwana no. Rero ikintu nuze uyu mudemu Scovia we akorera ko cyane, yinjira cyane gukenera kumenya igisirikare cy'u Burundi ngo gihagaze gute, ngo kimeze gute, ngo neva ngo afise ngo imigambi yo kugira ukunuku ngo yapanze ukunuku. Akeneye kwerekana abanyarwanda yuko bazi imikenyuro y'igisirikare cy'u Burundi, ariko no babwiza ukuri yuko nta mikenyuro y'igisirikare cy'u Burundi abanyarwanda bazi, kuko vyarabankiye, kuko mu migambi bari bafise bari bazi yuko akajagari gatangura muri Kongo no mu Burundi bizwa bitanguye, ariko jusqu'à maintenant kubera iki u Burundi bucide games ko igihugu cy'u Burundi kimeze neza. Urumva bisigura iki? Bisigura yuko twebwe igisirikare cyacu kirakora kandi nikiryama, niyo mpamvu bitwa intare, niyo mpamvu bita intare, niyo mpamvu kuri presidence bahita kwa ntare, niyo mpamvu ibimenyetso vyinshi kwa son excellence usanga ari ibimenyetso vy'intare, no kuri presidence utarinjira ubona intare iryamye. Urumva barazi ico bita intare. Rero Scovia rero arakorana na Red Tabara. Red Tabara ni abantu bagerageza gukora manifestation, abantu bagerageza ba Niyombare, urazi ko bose bace bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, urazi ko n'abapeti benshi bo mu za Cibitoki iyo mu za Mutakura bakoze manifestation, bose bibereye mu gihugu cy'u Rwanda, abatagiye Buraya bari mu gihugu cy'u Rwanda. Red Tabara numugwi washizweho ngo uvugira ngo abene gihugu ngo abene gihugu ngo ijambo badakwe aho badashika kuvuga ngo barivuge, ariko Red Tabara ntabwo ari ikintu ciza cyane ku Murundi wese, ko Red Tabara numuhari waje utarondera gushira ibintu ku murongo, washatse gukoresha ibintu vy'inguvu. Mu bisanzwe ubu butegetsi n'ubutegetsi bwatowe n'abene gihugu kandi bishimira cyane, ariko hiyo Red Tabara yoyo yaje igomba ngo gukubita kudeta ngo ubu butwa ngo intwaro ngo hari ibintu ngo bitagenda. None guys, ibintu bitagenda nike gihugu hari ikintu kimwe kitagenda, hari vyamavye mu Rwanda batwaye kubwa Kagame ateye kudeta, nubona impact igingero yicaha ntigwarupfunye watwaye biciciye mu nguvu, kandi bari baramaze kwimenyera, bari bazi yuko bizopasa. Urumva mu bisanzwe uwatwaye atoye n'abene gihugu n'Imana iramwezagira ko niba yamushinze yaciye mu bene gihugu ati nimutore naka, buryo ashaka kuja muri munuze muri chambre y'amatora ugatora, we wagiye nguzi gutora, ugiye gutora naka, ariko umutima ukakuyobora ati tora naka, usanga uratoye umuntu. Umva Imana ubutwara Imana nibushiraho. Rero ujya mu Scovia akorana na Red Tabara, kandi Red Tabara nayone murazi neza yuko igerageza inzira zose mu nzira zose zibaho kugira ibintu ngo bifate inzira. Nayo mpamvu nka son excellence rya jambo yavuze ati mukazoca muri Kongo nazoca mu Kirundo, ko arazi neza ko na Red Tabara hari akubabwira ngo urumva ngo uratera ubwoba, umva ngo twe bimeze uko, ariko oya kabisa, oya ba Niyombare nta n'igisirikare bafise gwagwaruka baja kubesha, baba peti baja gufatisha inkoho, bigisha kurasa, bigisha kugumuka. Urumva
babahendesha ibimogi canke babahendesha udufaranga tw'intica ntikize, ariko leta bara nta nguvu na zimwe yari ifise bwo gufata ubu butegetsi ino ntwari iri ku butegetsi no mugambo uri ku butegetsi canke guhirika ubutegetsi, nta nguvu na zimwe bari bafise atarukure ko ari kuhendwa na Kagame wenyene. Rero guys, iyo mumenye neza yuko Uburundi twebwe kabisa ntituzigera dutwagwa n'abantu tudasangiye igihugu kabisa. Twebwe turaba patriote, twebwe turabazalendo, twebwe umva twe turi kira kintu cyose kandi ibintu byose mumenya neza yuko bipanze. Rero aba bakobwa baskovya n'abantu bose ubona neza bari imbere mu kurondera amakuru y'u Burundi y'ibinyoma, badendekana amakuru y'ibinyoma by'u Burundi, mumenye neza yuko ibintu bitaberera umva sivyo byo mwumviriza ijambo rivuye mu kanwa kacu ko twebwe deja twebwe turi mu gihugu cy'u Burundi kandi turabona ibintu ingene bimeze. Mu Rwanda turabona ama post menshi, abanyarwanda benshi ko baridoga, hamwe barira inzara bandi bagirane, urumva murabona neza yuko mu Rwanda ho vyanarengera reka duheze gusa, reka duheze tu